Yes bakunzi ba Fresh TV 257 ini ya TV yanyu tuzi yuko mukunda muri benshi tubasabe subscribe hama mu sharing hirya no hino kugira benshi babandanye bibonera ibiganiro nk'ibi bidasanzwe. Je ndiko ndikuriyo Leonce de San kuri kamera hari umuntu wa best abikora dukorera ibidasanzwe kugira ama image meza. Twatanguranye n'umusore mubona hano imbere kiganiro cuno munsi ndiko ndumva mfise amavuta adasanzwe kabisa, yabaze ko tuza kugikora neza kiryoje ku rundi rugero. Aturimbira indirimbo ya Kidumu yitwa Mushoma. Reka ino ndirimbo mbanze ndayitura umuntu yitwa Best, nzi yuko ayikunda cyane. Dedicace to you Jaja, nawe ino ndirimbo kiryohera, ariko kandi ndayiture abakunzi ba Fresh TV 257. Musore bizamure gato iririmbe hama tugaruke twinjira neza mu kiganiro. Here we go. Oh yeko, yeko, oh yeko, yeko. Kuvunya musi ndakubona, kuvunya musi twahuye. Niba ari ikintu umuntu yifuza akagisaba Imana ashimitse, nukuronka umufasha umutegarugori musangira kabisi nagahiye mu mahigwe no mu marushwa, apagaza utihambya ubumwe bukabandaya. Inka muntu yanje mwitagira amahembe Mushoma, mushinga nahe Mushoma. Ndashima Imana yakumaye ngo twibanire jewe Mushoma, mushinga nahe Mushoma. Ndashima Imana yakumaye ngo twibanire jewe Mushoma, mushinga nahe Mushoma. Ndashima Imana yakumaye ngo twibanire jewe Mushoma. Twateye imbuto y'urukundo Imana tukisumwe, urukundo rutabaye imfa gusa nta numwe azodutandukanya. Uri mwiza ukita umwiza undutira beza bose, shukwe ryiza mutima mwiza mwana warezwe neza. Ufisi uva ufisi uja reka tubake rugume, zogukunda ibihe byose jewe Mushoma, jewe Mushoma, mushinga nahe Mushoma. Ndashima Imana yakumaye ngo twibanire jewe Mushoma, mushinga nahe Mushoma. Ndashima Imana yakumaye ngo twibanire jewe Mushoma. Wow. Bana jewe Mushoma. This is Fresh TV. We shine to progress. Yes. Ibi bintu ko bidasanzwe wa mugabo wabyigiye kuririmba uvuza na gitari. Ni do duhabwa n'Imana kabisa. Ego. Bersan, welcome in a Fresh TV 257. Asante sana, ndabashimiye cyane kabisa kuba mwanyiyumviriye ko mukanyumvita mukantumira. Ni ibintu byiteka kabisa muri Fresh TV. Yes I. Iba nutangiye utushira mu kantu kabisa. Hano umusore twari kwicaranye nabonye agira byamurenze. Ngo ntiyari yiteze ko hari abaririmbyi nka mwebwe bagihari. Turabaho kabisa, turacariho kuko tuguma dushaka kugerageza uko twonezereza abantu. Ego. Ariko Berisani wari wagiye ko wabuze, kuko kino kintu ndashaka abantu baze kucumva. Berisani abantu bashobora kukubona bakabana mengura umuririmbyi mushasha, kumbure ko nkurungano no munsi rukurikirana umuziki gose rwaba rutakuze, ariko ni Berisani yigeze kuba asa n'ugiye kumenyekana aririmba hama duca turamubura.
aho nyine turaza kuhagera wari umaze igihe so je nari maze igihe nyene maze igihe ndi muri industry ndiko ndakora igihe cyose sinigeze nicara ariko intambamye baririmbye duhura nabo cyane cyane bo mu Burundi urakora hamukabura support ugasanga urakoze indirimbo imwe zibiri zitatu ugaca uzima bivanye n'ingene wabuze support kugira ukore video iri ku rwego rwiza nk'uko abandi baba bariko barakora ugasanga urabuze ngene ushobora kuronka audio ifise quality imeze fresh ya bien ivyo byose bigaca bituma bivuga ati hariho umwanya reka ndindire mbandanye travaya mu gihe ivyo bizoboneka mbashe gukora ego niyo mpamvu kabisa nico gituma abantu basa n'abahise bakubura ariko Berson waragiye mugabo ukomeza n'ubundi kuboneka mu makaraoke hoho gute naciye anatanda naciye mba ndabandanya nkora umuziki urya twita karaoke ncambandanya mba ndawubwiyemo kuko urya umuziki wa karaoke canke live music kuko mu Burundi urabona nta mashuri menshi y'umuziki dufise ariko iyo ushaka kuguma wameriyora urashobora gukora itwa karaoke izi karaoke ukinterpreta ukiga kuririmba ukabandanya nubwo ubu utariko uragaragara muri carrière solo ariko ubu uriko urakora travail vocal ubu uriko urameriyora muri rusangi kuko mu gihe wongeye kugaruka utasubiye hasi ahubwo waraduze cyane tubanze dusubire inyuma gato ku gihe cawe uriko urakora umuziki hari ryari umuziki wawe ubona gute hanyuma wo bwira abantu bimwe mu bikorwa n'ubundi waba rusanzwe warakoze hari muri 2019 niho nariko ndaza niho nasori indirimbo yanje ya mbere yitwa Bite ibite iravuga iramenyekana hama ndakurikiza kwindi yitwa Cocaine na iramenyekana abantu batari bake barayimenya baramfelicita hayi indirimbo yitwa Bite ni gwawe indirimbo yitwa Bite ni gwanje kabisa urazi rero abantu baza kutwihanganira nta na byinshi dufise tuyagu no munsi ahubwo Berson je nkeneye abantu bereke kabisa talent yawe ndagusabe ako indirimbo yawe yitwa Bite wanze uyitorera imbere ko hanyuma tubandanye hama abantu bose bariko barakurikirana Fresh TV banje kubaramutsa nk'uko indirimbo yanje yitwa Bite tubwira ati bite aho muri bimeze gute aho muherereye bite bisaba mutubwire twe tumeze fresh urabona ko muri Fresh TV tuguma tumeze fresh tujoye kabisa this is live music here we go It's very sunny, yeah, yo. Akamwemwe karansya, kukuru wanje bite, tell me how you feel, bite, kandi numishe akamwemwe karansya kukuru wanje bite tell me how you feel bite kandi numishe kanyana kanje kamaguru abiri atarane negabiri mubwire kumuriri ibinyuzuye ibwina mu mutima kuva umbwiriye rya jambo nyamukuru kuri wa munsi mukuru twibuka Bobo Marley nasomye nturi mu nyanja y'agahimbare nabivye mu mutima nimbuye mu buzima sindoto sinokura sinana uko niko niyumva
kamwe karaza kukuru wanje bite tell me how you feel bite kandi numise kamwe karaza kukuru wanje bite tell me how you feel bite kandi numise. Alright. Yes I it's very sound your sound. Very sound. Yes I Man, uranyuza kuririmba nawe. karibu kabisa imiryango iruguru. Tell me how you feel bite kandi numise. Yes I it's very sound your sound. This is Fresh TV 257. Mwandike ngaho muri comment mutubwire ukuntu muri ko murabona uno musore. Nukuri kw'Imana byanka byakunda umuntu arakwiye support. Sinzi abandi bantu ko baba bibona canke ari gutwi kwiwanje canke abumenya akaba ari buke mu muziki. Mbwa ndabona yuko uno musore ashigikiwe ashobora kugira ahantu hageze na cyane ko Besane watanga utubwira yuko mu byatumye udaca wandanya umuziki ngo wanzike harimo kuba warabuze support. Iyo ni ntambamye kabisa ikomeye yamayadushikiye abaririmbyi b'abarundi ukamubona uno munsi hanyuma ejo ukamubura. Anyway, ino ndirimbo yaje kuririmba ni true story canke n'ibintu wicaye n'ubundi inspiration izuko. Iyi ni inspiration yaje kunyene. Ariko Besone hari ahantu numvise uvuga ngo ku munsi mukuru ngo twibuka Bobo Marley. Yego. Niho mwamenyanye n'uwo mwige. Nico kintu nashatse gukorerako kuko umunsi mukuru wo kwibuka Bob Marley n'umunsi umwe mu miswi izwi kw'isi umuntu ashobora kwitiza agakorerako. Yego. Umunsi witije canke nyene byarabaye uwo munsi umenyanira ko n'umuntu bidasanzwe. Abartiste muri make turashobora kuririmba ivyatubaye ko ivyabaye ku bagenzi bacu cambure inspiration nyene wumvise ije ubwo nyene ariko iyi inspiration ingene yaje iyi ndirimbo umunsi wa mbere nyene nja kuyirecordinga no muri studio ya Lilo 11 Mai bica bituma mbona yuko ako kantu nako karimwo kabisa niyo mateka ya bite kuko nayirecordinze muri studio ku Lilo 11 Mai umunsi bariko baribuka Bob Marley nanje niho nari muri studio. Yego cambuga ati nk'akantu kazotuma umuntu atibagira n'itariki yaririmbiye kw'indirimbo kuko abantu benshi turibuka aho twasohoreye indirimbo ariko umunsi twinjiriye muri studio ntawo twibuka. Uzi yuko indirimbo ya umunsi wa mbere ndayumviriza umuntu kwari kwicaranye yambwiye ngo uno muririmbyi yaririmbye ibintu byanje. Iyi ndirimbo narayiririmbye yongera irakora ku bantu benshi. Hari abantu benshi bama bambwira ati indirimbo yarankoze kuko nagize mariage le 11 Mai. Abantu benshi kabisa bama bashingiye intaye ati indirimbo ni yanje kabisa bamaze kubivuga ko ari yabo ni benshi kabisa. Muri make yari inspiration ya bien nico gituma yacihurirana n'abantu batari bake nabo tugasanga twahujije esprit. Yego. Besone nta muntu arakubwira yuko wandika neza. Impamvu nakubaje kino kintu hano hanze hari ikintu kivuga uno munsi yuko amenga abaririmbyi ibintu bijanye na text lyrics ntibakibifatira umwanya. Ariko wewe ndumva mo kanovera n'ubundi ko wa muziki abarundi bagiye barakunda. Nta muntu arakubwira ko wandika neza. Bama babimbwiye abantu batari bake ko nandika neza kandi nanje urumva ni iryo hangiro ryanje ryo kugira nkore text ntavuze ngo ngomba ngo hari ibintu abaririmbyi nyene biki gihe bakunda kuririmba ngo bashaka kuririmba ngo umuziki ngo uri ku isoko ngo bashaka gukora ngo muzike commerciale ugasanga hari ibintu ikirundi cacu bagiciye hirya ugasanga bariko bararirimba nyene bisunga abandi bantu bafise umuziki uri ku isoko ngo bajane nabo mu gihe n'uwacu nyene tugize fresh lyrics yacu tuyikoze neza ishobora gukundwa na bariya nabo bagashaka gukoresha ururimi rwabo umwe wese habari agakora fresh tu. Ibi uvuga ati ibi byateye rero baririmba
imwe bise ngo ni ibintu zeya biriya bintu ntiriwe ndavuga biriya bintu ntitwovyisunga sana biriya bintu ahubwo twaharanira akaranga kacu kuko urabona hari abapeti benshi ngaha mu gisagara bavuka ugasanga umubajije ati umuhini niki ntashobora kumenya ico arico ugasanga umubajije ati sekuro niki ntashobora kumenya ico arico ugasanga umubajije turusyo niki ntashobora kumenya ico arico umubajije ati ngasiro niki adashobora kumenya ico arico niko kuririmba muri iyi ndirimbo yanje nk'ubu verse yanje ya kabiri iravuga ati mubere urusyo ubingasiro kakubite ni tukavuge mu majambo gusa karirimbe n'abantu bakunda teterereti tuzuzanye uburusyo mbingasiro twuzuzanye ubisekuro mbumuhini ubu mucuraranzi mbumuririmbyi ino tucuraranga niryo ndirimba sinumudiho ngo mbishe ibihe isi yahindutse ijuru ritoya wa mugabo hari abana ngabambajije barambaza ati urusyo niki ugasanga uriko uramusigurira urusyo ico arico kuko n'abapeti bavukiye ngaha ugasanga ariko arakubaza ngo ingasiro niki ngo umuhini niki urumva ibi nivyo vyari bikenewe kugira n'aba bana bariko baravuka ubu bamenye ikirundi cacu bamenye ikirundi kabisa. This is talent bonge la nyota kabisa. Bana ahantu mvuze ngo inota ririmba inota ucuraranga niryo ndirimba arumva sincurarange do gucuririmba re kuko ba uririmbye urugambe yego take 5 man big up kabisa. Yeah, thank you. So Belson no munsi uragarutse kandi ugarukanye ngo zidasanzwe yego mu kibuga hari abaririmbyi benshi bariko barakora yego cyane kabisa. Ni zihe nguvu canke strategies uje wishimikije uvuga ati byanka byakunda izi ni nazikoresha ngira ntobore mu muziki talent yo urayifise. So je ubu mwaka kabisa ndagarutse abantu benshi bari bambutse ariko hari abantu benshi bagumaze imisi bantera kamo Belson we twari twagukeneye nk'umuririmbyi ushobora kuririmba ukagarukana kakaranga kaba Steven Sogo ukazana wa muziki wa bien wumvamo mwakantu ka live umuziki mwiza utavuze ngo ugira ujane nibi bihe ngo ujane n'amapiano ngo ujane niki barasaba ati wewe ugaruka ibintu byoba fresh nanje mvuga ati igihe cyose mwambuze sinigeze nicarana ariko ndakora mfise lyrics mfise text nyinshi mfise indirimbo nyinshi zamaze kwandikwa mfise indirimbo nyinshi zamaze kuja muri studio urumva ubuco ndiko ndasaba no kugira abantu ba supporting abariko baratwumviriza canke abantu bashaka gusupporting umuziki ndundi ba supporting kuko ndashobora gupambana jewe ntabeshe nkashobora kuronka 150,000 zo kwinjira kwa Corridor Magic nkakora audio ariko guca nsohora audio abantu mu gihe yindi generation iri kirasohora audio iri ifise quality ya bien igacisohora na video urumva mu gihe je nzoca mbura ya video nubundi nzoca mera nk'uri nyuma kidogo sinzoshobora kugwana naba bariko barasohora ama video rero akamonotera bariko baradukurikirana nanje ban supporting ndonke video nkore ama video nkore audio nziza nkore video nziza kuko ndizeye ntakeka mu gihe nashoboye gukora audio ifise quality ya bien nkakora na video ifise quality ya bien nta mpamvu nimwe y'umuntu numwe ashobora gutinya ngaha mu gihugu kabisa. Yego that's it. Hanyuma Belson rero burya jewe ndanakumenya nimba vyibuka neza aka video kanshikiriye inbox wari kuririmba indirimbo uvugamwo ibintu vyuko ngo reka mbe ndindireye kwa kagasigara niho nakumenyeye ndabona talent yuko idasanzwe niyo yumviye tireka ndakurondere turamenya nurazi ko twayaze tuganira cyane na vati tukujane kuri Fresh TV twerekane inongabirano niho buri umuntu numwe bikorako akavuga ati reka
agufashe. Iyi ndirimbo sibanga n'umunsi ko turavugana iri muri studio ntirasohoka nkuko bari kurabivuga irashari audio ariko byanka byakunda urakeneye uburyo kugira ukore na video yayo isohoke imeze neza. Rero aha ni kiribanga je nshaka kuyiririmbe ko nubundi nayo uririmbe couple uririmbe na chorus yayo hanyuma ce tugaruka dusezerana abantu bumva ino ndirimbo ugiye gushira hanze nibaza nta muntu aza kuyigutwara. Oya nta muntu ashobora kuyitwara kuko oya ntibikunda kuri. Hanyuma bakunze ba Fresh TV mutubwire ngaho muri commentaire ukuntu ba muri ko murabona bino bintu mutubwire zino ngabirano tubazanira ukuntu mwa muzibona ariko kandi umuntu aba yumva afise ikintu yofasha aterere ku bana b'igihugu bashoboye ugatawe yuko umuziki wacu wogira uvuye naho gese. Ijya ndirimbo yawe kabisa so ijya ndirimbo yanje yitwa umwanya muri make nararavye abantu benshi turaririmba indirimbo nyinshi ariko hari ikintu tutitaho kandi ari cyo kintu cingenzi mu buzima bw'umuntu umwanya nico kintu cingenzi kuruta ibindi byose kuko harige aba umuntu wese muri make kuyisa bafise umwanya arindiriye avuga ati hariho umwanya bizogenda uku hariho umwanya nzoba meze uku hariho umwanya ibintu bizohinduka bikabuku muri make iyi ni indirimbo yanje y'umwanya ni nka true story yo kuvuga hari abantu benshi bambwira ati none wewe kutavumye kubera ikumeze uko ukaba ufise talent nk'iyo ukaba utazwi igihugu ukaba utazwi isi naye nkababwira ati hari umwanya ndindiriye kuko ibintu byose ikintu cyose n'umwanya wacu muri make ni true story ni indirimbo yanje yitwa umwanya kugeza ubiri muri studio umwanya n'umwanya barambwira yuko yaheze hama ngende kuyitora muri studio haza basigaye ko ndonka amarara ya video hama dushooting duhe ko buryohe musaza. Obura chabuga chana yandi muvandi uko buca siko bwira ejo nibindi ubundi rukoti singira inoti ariko nizeye Yesu Umunyanazareti sinokwikura ikoti ngo ngwanire ibiti reka mbe mbangiriye kwa kagasigareti ndindiriye ibiti irye hiti umwanya usokera mbona agaciro nkwiriye umwanya usokera habi bikwiriye n'umwanya utaragera n'umwanya utaragera. Utaragera iki gikorwa bacitega Wilson mera nk'uririmba uteko uravuza gitari ukwegura kujya witonde twumva ako kantu konyene n'umwanya utaragera n'umwanya utaragera. Yes, thank you Fresh TV, thank you kubariko baratumviriza mwese. Nacho mfise mba norenza ko yo nakiriye amatalent nkaya muri studio nanje birangora nkumva ndakozwe ku Bersan. Yego akajambo kamwe canke tubiri ko badukurikiranye amaturangize ikiganiro. So akajambo shobora kubwira abantu badukurikiranye abantu bariko baradukurikirana ico no babwira icambere twebwe abaririmbyi turabakunda cyane nico gituma ufata ikaramu ugafata gitari ukandika ni kubw'urukundo tubakunda kuko je sinshobora kuririmba indirimbo ngo umwanya hanyuma ndayiririmbire ndayumvirize je nyene. Muri make ibi bikorwa dukora turabibakorera kugira mu vyakire hama mutubwire ingene mwavyakiriye. YouTube yanje yitwa Bersone Burundi wanditse Bersone Burundi urabona ko indirimbo zanje maze gukora ego hama rero nka tukaba tubasaba ko mwodusapotinga mu buryo bwose haba gukurikirana ibikorwa vyacu ku ma channel yacu haba mu kudusapotinga mu vy'uburyo
kugira dushobore gukora ibikorwa bisa neza hama tubandanye dutera imbere twongera duteza imbere igihugu cacu c'u Burundi nico kintu c'ingenzi nobabwira ariko nyamukuru turabakunda cyane kabisa n'umwanya kandi gatomeye ni indirimbo nayikunze buraca bugacana yandi muvandi uko buca siko bwira ejo n'ibindi ubundi rukawuti singira inoti ariko nizeye Yesu Munyanazareti sinokwikura ikawuti ngo ngwanire ibiti reka mbe mbangiriye kwa kagasikareti ndindiriye ipiti irye hiti umwanya uzogera mbona agaciro nkwiriye umwanya uzogera habibikwiriye n'umwanya utaragera. Thank you. Asante sana. We love you. Wakoze Thank kuza you. tukwifuriza iterambere. Merci beaucoup. Tubashimira cyane. Thank you.